ico gihe rero jewe narazirana n'indirimbo atakintu kiri muri yo narazirana n'indirimbo idashobora gufasha abantu hama rero kugira ngo ntangore kwandika abo bambwira bati none wowe ko tubwira yuko twandike turirimba nabi uraduha karorero wandike twumva indirimbo wandika jambera kuri nani passion ngiye irakunzwe mu nyuma reka mbege bati inzira nziza ishomo gata kabiri nyanarika indirimbo nise Nyanzobe nayo nyene iririmbwa na Satbi indirimbo yakunzwe n'ubu yumvirije ni indirimbo imeze neza ivyo vyakogwa ku buntu nabikora ku buntu narafasha kuko baravuga bati imbere yuko ukora ikintu bishika ku kintu utangura ugakora narakora kugira ngo kumbure mu myaka iri imbere nzobone ko nakoze Yorede harimwo icongereza yego niwe wandika ijya myandikire imyandikire y'icongereza urabona ko harimo mike Satbini yayishizemo kugira ngo kumbure yemeze abaririmbyi mu bindi bihugu yuko nakwe dufise abaririmbyi baririmba icongereza abaririmbyi bacu menyere bavuga ngo baririmba ikirundi nawe yashatse kwerekana nko umuririmbyi maze gushika ku ntambwe arashiramo kajambo kamwe k'icongereza mugabo ariko yumvirije ubutumwa buri muri gendirimbo muri kino gihe ugerageje kumviriza amateste bakoresha muri kino gihe n'amateste ya kera hariho ubudasa wanka wemera hariho ubudasa amajambo akoreshwa urumva yuko ari amajambo atari ya kino gihe urabona generation ya none ishaka ivyanone narandikiye umwe mu bakonangwe witwa Sango indirimbo nise ubwira kabiri ni indirimbo itashoboye kugira amahirwe ngo imenyekane abantu benshi kugira ngo bayimenye mugabo jewe na Sango n'abari begereye Sango harimo Kimangu Francis ko niwe yabafasha n'abagenzi babo iyo ndirimbo barayumvise yari indirimbo iryoshe irimo amajambo aryoshye nk'inyama y'ikintu kuko nabana bivuze ako kantu kariho na cyane cyane hano iwacu ariko harimo umwe mu baririmbyi bani iwacu nashimye ndamukorera nkofero Big Fizo yaremanze kumugarara avuga yuko bamwandika indirimbo muririmbyi akomeye ujya rero ariko akuri cyazi Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umwe mu banditsi banditse indirimbo kuva kera ariko batigeze baronka amahirwe yo kumenyekana. Ndakuramukije wongere tubwirana akazina kawe. Ndakuramukije nitwa Edouard Ntavukiye benshi banze ku izina rya Dos Santos. Dos Santos. Urugendo rwo kwandika rwatanguye gute iwawe muri rusange? Bon, urugendo rwo kwandika indirimbo rwatanguye mu mwaka wa 2010. Indirimbo ya mbere yakorewe muri King France Record Kifes Record yarimo abakonangwe harimo bitwa ba Topaz basatu baragenda bagiterura n'abandi baririmbyi baragenda iyo studio iri mu Kibenga hama rero yanandikiye indirimbo ya mbere nise Passion yari indirimbo yande indirimbo yaririmwe na Satbi ni wowe yanditse njye yanditse aho natumirira abantu benshi gutegura amapasiyo yabo kuko abantu benshi bazi yuko umuntu ategura pasiyo yuko ari umukozi wa leta burya sivyo naho uri umurimyi uri umuntu udandaza urategura pasiyo yawe mu bintu byose gukora indimu ya pasiyo warayanditse urayimuha Sat arayiririmba neza cyane icyo womenye n'abandi bomenya ijya ndirimbo mu kuyandika narandika akaca yinjira muri studio nyine akaca mufata amajwi ahejeje agasanga nahejeje kwandika ibindi akaca yinjira akaca aririmba inyuma rero indirimbo isohotse yahitimbira kundwa barigana bareba ati indirimbo iraryoshe gushika kuri no saha ni indirimbo uvugije wumva yuko idata umwanya ni indirimbo yama ku mwanya aho usanga ari indirimbo nyinshi mu mezi abiri imyaka ibiri ziba zigiye ariko yo yumvirije ico gihugu uri mu ruba yuko ari indirimbo ikwiye kuvuzwa yumva yuko ari indirimbo abantu bakwiye kumviriza hari zindi wanditse canke abandi baririmbyi wandikiye narandikiye abaririmbyi Satbini narandika indirimbo nyinshi narandikiye umwe mu bakonangwe witwa Sango indirimbo nise ubwira kabiri ni indirimbo itashoboye kugira amahirwe ngo imenyekane abantu benshi kugira ngo bayimenye mugabo jewe na Sango n'abari begereye Sango harimo Kimangu Francis ko niwe yabafasha n'abagenzi babo iyo ndirimbo barayumvise yari indirimbo iryoshe irimo amajambo aryoshye nk'inyama y'ikintu kuko nabana bivuze hari izindi ndirimbo waranditse kuri Sat cyane ko turabona ko ku ndirimbo yitwa Yorede munsi handitse ko izina ryawe kare yanditse
imbere y'iyo ndirimbo y'ubugeni naranditse ya passion naranditse indirimbo nise Reka mbege ku bugari indirimbo yakunzwe n'ubu yumvirije ukacura abantu bayi ni indirimbo yamikenerwa kumvirizwa n'abantu kuko irigisha ni indirimbo idata umwanya naho hazoba mu mwaka wa 2080 izoguma ihanura barya n'abariya kumbure bazoba bafise inyifato ngo nashatse kuvuga muri iyo ndirimbo. Kubera iki atakwandika canke igihe waba umwandikira yaraguha amahera mu gahezanya byagenda gute mu bisanzwe? Ntiyamva amahera narafasha nari mu mwuga wo kumenyesha amakuru kuko najewe kenshi abaririmvyi hari muri cyaga abaririmvyi bazana indirimbo ku masede ku maradi uburyo bugezweho ntibwari bwashikirwa urabona ko havuye amasede ama flash disk mu nyuma urabona ko hari imbuga abantu bajana n'igihe ico gihe rero jewe narazirana n'indirimbo atakintu kiri muri yo narazirana n'indirimbo idashobora gufasha abantu hama rero kugira ngo ntangore kwandika abo bambwira bati none wowe ko tubwira yuko twandike turirimba nabi uraduha karorero wandike twumva indirimbo wandika jambera kuri nani passion ngiye irakunzwe mu nyuma Reka mbege bati inzira nziza ishomo gata kabiri nyanandika indirimbo nise Nyanzobe nawe nyene iririmbwa na Satbi indirimbo yakunzwe n'ubu yumvirije ni indirimbo imeze neza. Ivyo vyakorwa ku buntu? Nabikora ku buntu narafasha kuko baravuga bati imbere yuko ukora ikintu shika ku kintu utanga ugakora narakora kugira ngo kumbure mu myaka iri imbere nzobone ko nakoze. Yorode harimwo icongereza? Yego. Niwe wandika ijya myandikire? Imyandikire y'icongereza urabona ko harimo mike Satbi yayishizemo kugira ngo kumbure yemeze abaririmvyi mu bindi bihugu yuko natwe dufise abaririmvyi baririmba icongereza abaririmvyi bacu menyere bavuga ngo baririmba ikirundi nawe yashatse kwerekana nk'umuririmvyi maze gushika ku ntambwe arashiramo akajambo kamwe k'icongereza mugabo ariko yumvirije ubutumwa buri muri ndirimbo. Kugira bakwandike kuri credit ya Everyday munsi byagenze gute mu gihe ahandi batigeze bakwandika? Bon, ahandi batigeze ntibagize banyandikamwo urabona indirimbo za mbere nka passion za Reka mbege za Nyanzobe nibaza ko nico nibaza sinzi ko ariko bimeze nibaza yuko byo byavuye kuri Kentp kuko maze kwandika indirimbo nkayimuha ku buhinga bwa none Kentp yarantelefone anshimira felicite ati kuri wakoze igikorwa gikomeye cyane ati nanjye ngiye gukora amasanamu meza cyane nibaza ko ari we yoba yarabikoze canke no musa abandika barahembwa abavuza indirimbo ico bita producteur cyangwa inyanyuzi n'abakora n'uburyo bw'amasanamu baranka kanoti hari ico uba warahomvye muri ico gihe canke hari inyungu uba warungutse? Inyungu ya mbere nungutse nuko uwo nandikiye ivyo namuhaye byashiye kumuteza imbere bikamenyekana iyo ni inyungu ya mbere. Inyungu igira kabiri abantu kumbure bumvirije kino kiganiro irabonetse bace bamenya yuko ndi umwanditsi adasanzwe mu buryo bari bwose harimo abaririmvyi harimo gufasha abaririmvyi niho ku mwanya n'umwanya bashobora kunyikora ko batigere byose byo yakoso kiriya gihe n'ubu turifuza ko bikora ico gihe rero sindoga kuko naco nahombe umwanya ngiriho biramenyekanye ko nashoboye kwandika izo ndirimbo n'izina nanditse n'izindi nyinshi cyane nta nidogiri. Uravye ukwandika kwa kera ukacora no kwandika kuno munsi kwa baririmbyi hari itandukanyirizo rihari canke hari ivyo bakuyemo canke ari ntambwe bateye mu gutera imbere mu kwandika? Hariho ubudasa muri kino gihe ugerageje kumviriza amateste bakoresha muri kino gihe n'amateste ya kera hariho ubudasa wanka wemera hariho ubudasa amajambo akoreshwa urumva yuko ari amajambo atari ya kino gihe urabona generation ya none ishaka ivya none kijya gihe nandika ziga ndirimbo ije generation kumbure yashima bijya kumbure muri generation ya none hari abantu batumva ry'amajambo mugabo rero uko biri kose no kwankura ukwavura bagakora runyaruka wumvirije ry'amajambo uri wa none uriyumvira ukibaza amajambo iske hari cyaza dufasha muri kino gihe twakosubira tukandika nka kera ajya amajambo mu kirundi bavuga ngo utazi kirundi kirundwamo uri umurundi utazi amajambo nkajya none ubu uri umurundi wahe ni viza cyane ayo majambo kayumva naho tuyatahura ukayabaza kuko muri ayo mateste twakoresha
twaragerageza gushira mu mvugo babarira amatwi aho usanga muri kungira ngo uraze ko ari indirimbo nyinshi zagiye zirahagarika bivanye n'amajambo bagiye barashiramo twebwe rese uko tubikora ajya amajambo turashobora kuyandika akaririmbwa abantu bagatamba batazi ko ariyo twashitse kwandika abantu rero bakirogi barakwiye gukoresha amajambo y'imbabarira amatwi ikirundi kikumva umuntu akizi kandi amajambo hari akabazo gakunda kuba cyane ni cyagihe umuririmbyi ino cyane mu bigo byacu usanga adashobora kwemera ko umuntu ari we yamwandikiye niwe adashobora no kubona credit amwandikiye ko ariko mu bindi bihugu turazi yuko abaririmbyi baravuga ati jewe nakayandikiye akamusha ku platform zabo kubera iki ako kantu ukumva gute muri rusange kuri we ako kantu kariho na cyane cyane hano iwacu ariko harimo umwe mu baririmbyi hano iwacu nashimye ndamukorera nkofero Big Fizzo yaremanze kumugara aravuga yuko bamwandikiye indirimbo muririmbyi akomeye ujya rero ariko akuri cyazi kuko bavuga bati umugabo umwera ubwanwa washaka kumwera uwundi nibisigura yuko uzokwama ugenda ugororotse hazogera igihe ugenda utambuke ugondamye kugira ngo utambuke baguhe inkoni witwaza ugenda bavuga ati sinzokwama ndonka amajambo nzoguma nkoresha ilfo yuko niyegereza abantu bashobora kumfasha ahubwo abantu benshi bakurikirwa bamere nkawe bavyatura bishire ku mugaragaro kuko ubwa mbere umaze kuvuga uti ni naka yabikoze uba wifashije kandi n'ujya muntu umufashije nk'umukaje w'abantu benshi ntibari bazi yuko ndashoboye kwandika indirimbo nkiza n'izindi nyinshi nanditse kandi zakunze uno munsi ugukenera yoshobora kukuronka neza cyane uno munsi rero wunkenera yifuza ko noshobora kumwandika indirimbo amateste ariho ariko ntanga condition ubuzi kuririmba benshi turababona bagenda mu studio ngo nabaririmvye yego nabaririmvye mugabo kuririmba birabagora benshi wowe ukaba wiyumvamo yuko uzi kuririmba ufise impano yo kuririmba by'ukuri atari gufyonderako nyegera ndaguha amateste nka ya Nyanzobe za Reka mbege passion na kamona kurongora umugore mwiza your day ko wahindutse ubwira kabiri urutaro ikimazi n'izindi zikiri muri stock so I'm the Mr. Santos gana gushimire cyane reka ndagushimire mwivuye ku mutima asante.